mbega uno munsi atakinga mino yege atagumye ibisego yonyemera ivyo ni wo mwemera Seno mwemera none amafaranga niyo yuba nacu raziga contact yawe nzobabwira ukuntu byagenze kuri uyu nze takunze ukunda Hello bakunzi ba Samuel TV turabaramukije cyane aho muherereye nibaze yuko muriko muragira ibihe vyiza natwe nukuri nitwidoga tumeze neza muri Samuel TV nkuko bimeze buri munsi nitwidoga tumeze neza hanyuma abakunzi ba Samuel TV nkuko mubibona uno munsi novuga yuko ari umunsi bako udasanzwe no mwanya murabibona ko turi kumwe n'abatumire ka tubanze duhereze ikaze abashitsi reka mpere mu bubafu bwanje mpere no mu yange kumbure cyo kwidondora abakunzi ba Samuel TV ariko aradukurikirana ari ego abakunzi ba Samuel TV jewe nitwa Kwizera Balance abandi Papa Junior ego nico Papa Junior yari murubatse ndubatse merci beaucoup reka rero twerekeze mikrofone ku buryo bwacu kumbure ndabona undi mwigeme ngaha nawe nimba yubatse nimba tubatse ari umujene sinzi byose bimuvako karibu cyane murakoze karibu cyane muri Samuel TV murakoze cyane kazina kanyu amanitwa Anita sinubatse ariko ni ubatse yego merci beaucoup Anita hanyuma nkuko bisanzwe murabona yuko kurundi ruhande tukume n'undi mu jeune ngaha karibu cyane muri studio za Samuel TV asante sana amajina n'umutwa ari Brown abasanzwe n'umujene nyine yitahuye nyene abasanzwe musanzwe munzi n'umukinya wa sinema yego urakoze cyane rero ikiganiro sikindi ikiganiro donc on se pose la question biva kuki mashaka kutubaza muti biva kuki. Qu'est-ce que cela veut dire? Dushatse kuvuga tuti mbega none biva kuki ko bishobora gushika yuko ushaka kubona yuko umujene runaka que ce soit umukobwa canke umuhungu ashobora kuba yoja muri relation y'urukundo n'umuntu ashobora kuba mudepasa imyaka wanashaka irenze akamudepasa imyaka ugasanga hariyo écart de 30 ans 40 ans wanashaka na 50 ans wanashaka ni phénomène gushika ino saha tubona yuko mengo biri kubira ari ibintu bisa nibigora abantu gutahura icambere mbega mbevyo babiva kuri na kanoti hari cyo bafise bari ko bararonderayo nuko bari kanoti baronderayo bebasha mperehe reka banze mere hehe gabasha mpere iburyo bwanje kamere ku mwigeme kuko murazi neza yuko amateka arabakingira cyane si arabakingira oya sitwenye arabakingira gose mwebwe kamere reka rero kumbure tuje muntu ze mu kiganiro nyezina mademoiselle ni mademoiselle ki suri nyibutse Anita mademoiselle Anita urabona ko mademoiselle Anita elle est encore jeune aracari muto cyane nawe arafise ivyimviro vy'ikumbure reka tumubaze tudatevye mademoiselle Anita hari ibintu muri monde y'aba jeune nibivugwa nibiboneka si ibintu munavuga ati sont des fictions non c'est la réalité ugasanga birashitse umwana w'umwigeme canke wanashaka n'umuhungu ukamubona yuko ari muri relation z'urukundo n'umuntu ugiye kuraba amudepasa imyaka nyinshi cyane ugasanga ni écart de 30 40 50 wanashaka et même 60 ans biranashika mbega ivyo bintu bishora ni giki kituma umuntu umujene w'imyaka nka 20 22 18 wanashaka akaja muri relation y'urukundo n'umuntu amudepasa imyaka hariyo écart y'imyaka nka 40 30 na biva kuki reka kwanza ubwa mbere yuko mvuga ivyo byose mbanze ntange definition y'urukundo gatoya yego urukundo nta mipaka
nta mipaka oya uvuga Aho- uti ni kwenda mbere aho ata mipaka ni urukundo ni umugabo afise umugore abantu bubatse ntashobora kuja gukundana n'umuntu atarubaka kandi we yarubatse aho niho hari umupaka kuko kare wavuze ngo abashuga daddy n'abashuga mami ariko ntiwasiguye neza umushuga daddy ni umugabo yubatse aza kugendana n'umukobwa atubatse umushuga mami ni umugore yubatse aza kurondera umuhungu umujene atubatse rero ubwo rukundo nuvuga ati je mvuga ko ntirubaho si urukundo oya muga ku bantu batarubaka nimba umuhungu afite imyaka 50 ni umusore ariko ntigeze umugore nta hantu na hamwe uyo ararekuriwe gukundana n'uwo ari we wese yamuhaye umutima yamwemereye none we kuvuga ko atari urukundo uwo mujene we abagiye gukora yiki nibaza ko ari ibi by'amafaranga nuvuga ko ari amahera abarondera kanoti kuko nta rukundo ruba rurimo na kanoti uvuze ko ari kanoti tuca tugaruka no ku kintu hari abajene benshi bidoga bavuga bati none gabasha none twebwe tuzoguma kunyene abajene b'abahungu c'est bien abajene b'abahungu bavuga bati baratujya amakorosi bakigira umva naje dufise tuvuga ko tudafise musema kweri ngaha akanoti tugasanga bigiriye bo bivuga ko iki ivyo vraiment numva umenga hari aho bimeze uko n'ahandi bitameze uko kuko nimba hari abakunda amahera twese ntidukunda amahera oya none wowe usigura gute ko umuntu yosha kugendayo akaja kuraba umuntu amusubiye imyaka 40 atakurikira amafaranga maze uvuga ko hari abakunda amahera n'abadakunda amahera kuri abo badakunda amahera abajanywe n'iki turakigaruka ko natwe reka tubanze tubandanye gatoyi kumbure hari abandi bashobora gutanga umuco ngira ngo bivanye n'icyo bibaza kamanze ngaruke gatoyi mu bubamfu bwanje mutwibitse agazina gatoyi Jenny Twakwizera Valence Papa Junior urumva yuko Papa Junior twagiriwe nibakwe twasanze harimo n'ububatsi neza cyane kumbure wewe arashaka kugira icyadutereye gikomeye cyane mu gutora inyishu y'ico kibazo cyuko turibaza ico bivako ko umuntu w'umujene yaba umukobwa canke umuhungu ugasanga ariko agendana n'umuntu abo twise abashuga mami canke abashuga daddy we yabisiguye neza ko ari umuntu yubatse afise imyaka irengeye akabari kagendana n'umuntu ashobora kuba ari mu rungano rwabo rwabiwe ubivuga ko wibatse ko byo biva kuki akoze cyane nyakubahwa muhesha makuru ikibazo mbagije ikibazo kiraje ishinga abantu benshi muri iyi minsi ariko imbere ya byose nagomba manze nshimire Samuel TV ko yantumiye ngaha kuza kugira ngo nshobore kuyaga ku kiyago kijanye no gwaruka ahanini no vuga ku mitego rugwamwe ku bijanye n'urukundo bihenda kwa rukundo mu misi no kwita kwa yanyuma mu byukuri urukundo ruriho ku muntu yihenda ko urukundo rutabaho urukundo ruriho mvuga gute ko rubaho nuko muri mu bitabo hose bikirisu urukundo ruravugwa mu bitabo by'abantu byanditswe n'abahinga urukundo ruravugwa ruriho mu mico kama y'ikirundi urukundo ruriho twavutse tugumva ruriho nibwo gwatumye na twebwe tubaho bivuye ku bavyeyi bacu abavyeyi bacu bivuye ku bavyeyi babo abavyeyi babo bavuye ku bavyeyi babo aho habaye urukundo abantu turabaho ariko abankurikirana ninaza gukora ko neza ku bibaraba ku bijanye n'ubushuga mami n'ubushuga daddy bamba barire ariko dushaka gutobora twerekane eske ubwo bushuga daddy n'ubushuga mami gukundana n'umuntu kugendana n'umuntu mukabana n'umuntu agusumvya imyaka hoba hari ikosa byo batari vyiza mbega nikosa mbega byo batari vyiza nyene jewe ndashobora kuvuga ko atari kosa sikosa mu buryo bw'uko sito twabishizeho uwubatse nawe kuwubatse agashobora kuja kurondera uwundi muntu kandi batangana ubwa mbere ho yamaze kurenga ibigo iryo ni kosa aho niho no bivuga yarenze ibigo turetse kwanza kugendana no mutangana warenze ibigo hame kindi kandi none kuri kugendana n'ujya mutangana ufise intumbero yo gushika ko gikuru umuntu mutangana reka dufate rero umuntu atubatse ariko umuntu atubatse ariko ashaka kugendana n'undi muntu atubatse
ariko basumbanya imyaka ibaze mu kibano ivyo bintu bibona gute eske aho uba hose wari wararondeye umuntu mungana uramubura cyangwa usumba uramubura hari ikintu rero bagenzi bacu bavuze ngaha bati kumbure hari ico baba barondera kuko n'abajene barahari kubera ko ataje kurondera umujene mugenzi we kugira ngo baje muri relation y'urukundo aho nyene rero nivyo niko ndavuga ati baze kumbabarira ninakorako kuko birashika iyi nzara dutera ibintu byinshi cyane iyi nzara dutera ibintu byinshi cyane kandi abajene sinovuga ko ntashobora kuja mu bajene canke ntashobora kuja mu batama jewe ndi hagati na hagati ndashobora gushikira batama ndashobora no gushikira abajene rero je mpagaze hagati ikintu gituma abajene bihuta kuja kubakana n'abantu babasumba ndashobora gusigura ibintu bitatu impamvu icambere hariho inzara ukuraba ejo nzobaho gute bizogenda gute none ujya ko mumere yifitiye afise ikwaca reka ndabe ko twakundana kugira ngo nshobore kuzana abaho mbe ndigurira agapantaro keza hariho umujene nyakubaho mumesha makuru ashobora kuba ariho bimugora kwigurira ipantaro iboneka mu bandi bajene yani bice bituma yuko avuga ati reka ngenda karondera kanoti très bien ndaba umuntu ashobora kuntunganira très bien hashobora kuba hari umujene ashobora kubona gusohoka mu kabare canke kuryoherwa neza afise 20,030 bikamugora ko yarabona ko iyo 20,000 ashobora kuyikoresha n'iminsi 3-7 mu ruhande rumwe biratumwa n'ubukene niko nabivuga hariho urundi ruhande ndashobora kwemeza kandi yuko hashobora kubaho urukundo gumwe muri abo babiri ugwahe mvuze ujya kuze asumvye imyaka ujya wundi wewe abafise impamvu arondera ujya muntu asumvye imyaka peut-être niko kagifise inguvu ikindi kandi niko gagifise ukuboneka neza mu bantu ikindi kandi ndashobora kumupresenta ashobora kwambara agapantaro kabegwa ndashobora kwiyemera no kubandi ko narose umujene icyo ni ikindi ndavuga kigira kabiri ikindi kigira gatatu ndashobora kuvuga ko haba mu kwihenda ukwihenda kuri wa wundi atubatse no wa wundi akiri muto yihenda gute none nibamara kubana n'ujya muntu akuze ejo ntibizomubera igitsitaza eske je namusohokana tugasohokana je n'uwo mujene nandi ngasohokana akandi kajene kakiri gato angana nk'uyu mutumire wa wundi mwatumiye nawe ari kumwe n'awa mutamakazi we gashaho je naza gutambisha uwo mujene wanje akagira ibintu sinzi ntibiza kumuvuga mu mutima ariko umenga abo bantu ntibakunze kuko mu byo dora tubona rimwe hariho ngo umengo hariho abaja kuri stati n'abataja ku ma stati avuga ati jewe naho antunganiriza kama kira kitu nkaronka agatelefone ibiki mu byo shaka ka satisfeza ariko kuja ku gastati sinzi ko ari kuba batinya uko bavuga bati kumbura ikibano ngira ngo bava babona bati jense okana na mutama runaka neza cyane ego reka kumbure duhereze ijambo ubundi mutumire ngaha nawe aracari muto cyane nawe ngira ngo arashobora kuba afise uko abibona mutumire benshi bagiye barakigaruka ko cyane hari ikibazo turimwo kijanye n'ico vyo babivako mbega biterwa niki cyambere kamere ko bahungu kwaje nihereko wihereko abagene ale byoroshe akumva byoroshe kabisa tubari genda n'umuntu agusumba imyaka kubwanje mu numenga sisha no bankoze yubatse apana gusumvya imyaka agusumvya imyaka akaba gusumvya imyaka nta kibazo na gitoyi kiyari kuko amategeko y'u Burundi amategeko ntaho abuze umuntu kuja muri relation mu rukundo n'uwundi ngusumba oya ukira kuburenza imyaka 18 uyikwiza no gushaka kukarenza biragusha nta namwe bashaka kukubuza mushobora no kugira mariage bibibi nta nakimwe turiko turavuga tuti yubatse nta nakimwe uvuga uti nta nakimwe ubona umushuga mami ikintu uvuga hariho urondera umujene nta mugabo afise barahukanye canke umugabo yarapfuye akifuza ugirane umuba hafi ariko ntagenda konda mu batama atiza kurondera umujene nka jewe ndahari urumva icyo kintu kiba kimeze gute ati amurondera gute ubona ko hari abajene benshi je tugi asi tigo twaraba
aho imicungararo abajene benshi barashomereye ko aricyo gituma mujayo reka ndabikubwire none numva nishomereye none solution kandi sinza kurondera uyu afise amagara amaza kumusaba ashobora kuronga biza gutuma uyu ntaza kumuyumvira ariko ujya ndiko mbona umuhora w'amafaranga sinza kureba imyaka yiwe nza kuraba icaza n'iko imyaka yaragirane ntaza kuyigumana nani agumana none se nushaka kumva nani agumana yiwanje none nushaka kumva isoni kameme uvuga ati je ndasokaye n'umuntu n'uyu arandengeye afise ibihungu tungana yego il est vrai ashobora ashobora nta mugabo agira nivyo mugabo yashimye gutumbera jewe arankunda ari we ntashise nushaka kumva okay nanje ngomera kwaza ikintu kimwe ngendane n'uyu uye aza kunyankije na ryanje amara amaze mu bantu nanje hubwo reka ngendane n'ujyaye sivyo nyimba nza kumaramara mu mutima muga nta rukundo rumujanye no kuri mugore umva ko atarukundo ruba rugutwaye na kanoti niyo tugatuvugana ukuri mbega uno musi atakiri mino yege atagiye mu bisego yonyemera ivyo niho mwemera je no mwemera none amafaranga niyo yuba nacu urazigira contact yawe nzobabwira ukuntu byagenze kuyu nze takunze ukunda reka tuvugane iki kintu je kubganje ndiko ndaraba muri kino gihe hari ukuntu je mbona go waruhari rwarurengeje ntago mbona kuko iyo aba ruhari uwo mujeni ntabagenda kurondera abamusumvya imyaka kuko bagenda kurondera iki abo bingana basi tuve mu mafaranga ndazi no muri commentaire azobishiramwe uzobona ni abantu bashaka kubwira yuko banse kumva z'ubukene nizeza kazobishiramwe banse kumva ziki z'ubukene none ubure ntirubaho rero rwa vrai jewe ku bintu je ndiko we ndabira kugaho uvuga uti je nta rwa vrai rubaho je naho ndiko ndaca naho namabasi nagize nyine ngo ndikunda nyine nkana konde ubwo bantera indobo uye arashobora Lindira udakora umudemo mu telefoni ndabukine ko tuvugana abwa ati mbe duhure mu kabara kahe ivyo ego wasi migira batwana canka batumva urumva mvye vuze kuri jewe je ninze ko mwavyumvise ati duhurire hehe uwa gusaba akabari ugasanga nawe mu mufuko wifitiye ayibiharage nyakubahwa ariko mumbabarire nibagiye akazina Lil Brown nyakubahwa Lil Brown sinshobora gutahura ko ushobora kumbwira yuko umukobwa wese mwigeze muvugana yagusavye ko muhurira mu kabari ico kintu jewe ndi hagati yanyu mekumbure birashoboka sho gusanga abo bageragira na contact nabo bamusaba araba materialist okay merci urakoze mumesha makuru ku nkosora ariko ico novuga niki dufise ikibazo abakiri bato naje narahaciye aho hantu nubwo ndarenze gatonya kuki tutitahura dushobora kuja kurondera abo dushobora kungana ego level burakoze mwe mukira amacari bato level murakumva weke mutarondera mu marevo mu ngana tukarondera umuntu atagira umva Anita yabwiye ati je nta mahera afise mu uyu Anita ndamuzi ahantu nimba abantu haba ahubwo ugiye kumuraba ahubwo Anita nko hantu haba washobora kuzohura n'imbwa zikakura nanje reka kimutangana reka ndakubwira inzoka yorosha imizi nkoni igumye reka je nemere mire kya kantu kagumye kitangwa naje ko kamara amaje kuri jewe je ndakamire uko nayo je ndumujeye oya ego yatubwindira ikindi naco urumva ndaza kugenda muri jewe ngiye kurondera umwigeme mbwa ati ujya vrema ananivutia kabisa ari ukunda kumuturukira uko nzoba ameze araza kumbwira ati kuko nzo ati ngivyo urukundo iwe tuje mu rukundo ubu namukunze niko maze kumukunda araza kunsaba udoge aho duhurira nza kumbwira ati ngo duhure aye kuri no barabara duhagarera abibazo tubirage ntaza kwemera avuga ati Jesse mpagararaho no tuja muri bare kanaka sintinye kuzivuga amazina aho nyine aho urakoze sindakwaka ijambo ariko jewe nkuko ndi ngaha ndabakuriye shaka ntange impanuro gatonya gaho tutararengaho ndazi ivyumviro cyari byinshi naguma ndabaha karorero mu bijanye no kubahanura jewe narakunze munyumvirize sinko mwanya munini narakunze ivyo ni vyabaye izo si nkuru ni ibintu vyabaye ariko arumviriza ikiganiro araza guca yimenya narigeze gukunda umuntu
narigeze gukunda umuntu mu bantu b'abagenzi bo twaragendana barabimenye iyo nkuru ntawe atayimenye mu bantu twagendana ariko icyagiye kuza hagiye kuza cya kibazo wavuga ikijyanye n'amafaranga c'est vrai ariko ikibazo kijyanye n'amafaranga nticyagiye kituma hatabaho urukundo mu nyuma oya uyo muntu yaramvuye inyuma kubera amafaranga yaramvuye inyuma kubera hama biraza kuba biragenda buke habaye abavyeyi bo mukobwa habaye abagenzi umukobwa habaye abacuti umukobwa bakamubwira bati no uyu muhungu arakenye umuhungu arakenyerekana nawe umukobwa aratsinda arambwira ati kweri urukundo ntirukunda kubera ubukene hariyo n'ikindi kintu ntitwagarutse no kubigeme nabona ngo tubabaze mbega nka wewe wo kwemera uronse igishuga dadi gifise amadolari akanoti wo kwemera oya hubwanje sinokwemera wene wo kwemera nushaka iPhone urayibona ngiyi mugana aho yoza afise iPhone twumva iPhone ya mbere bagumye indero umukobwa ya 10 ya kangahe umva nyene ibyo zishasha uragumye indero umukobwa ndagushigikiye ati kubera bamushigikiye ndamushigikiye nuko ise mai reka ndakubwire igituma afise reka ndakubwire urabizi umugore n'umugabo imbere y'amategeko imbere y'Imana hari jambo bavuga ngo tuzotandukanywa n'iki n'urupfu jewe rero ndurupfu ngiye gutandukanya uzogiye kubatandukana none ngiye gusohokana n'umugabo afise umugore nzoba ngiye none urose igishuga dadi naho mugabo kidafise abana ariko bamba abana bacu kira banagusumba banashaka ariko kitagifise umufasha ijwi singeze sishobora kubera nyene umva arafise umugore na dufate ko atawafise kuko baba kuba atawafise bakaba barahukanye bwa ntibigeze basubira mu mategeko babakrashije kabiri hariho abo usanga ari abantu bakuze ariko ugasanga dufate ni barapfakaye ugasanga bavuga batereka nironderere hakurondera mutamakazi bangana agaceca kurondera akantu gufakara nimba yarafakaye akaba atagiye mu ikomine ngo asinyure sivyo aho ni kuri sinshobora yarasinyuye akaba afise ibihungu bigera hariya kuri wabuze umugabo cyane ntabanjanwe n'urukundo muga ntajanwe n'amahera numvise ko umutima wamukunze kandi nkaba nzi ko atawundi mugore afise kandi basinyuye umutima wavyemeye uvuga iki none kuri bajya bakobwa usanga afise Samsung Galaxy nka S ngira ngo sinzi ngira ubuzigeze mu 12 sinzi navyonze ugasanga telefone ingana nino meza version iri avancée tout ça kira yahawe n'abavyeyi ba tonto ba ego ntisubira ko umuntu afise telefone ihenze aba yayikuye muri abashuga data ashobora kuba ubu turakora kwanza natwe ubu turazi kurondera ibintu muza muratubeshera ngo tuba dukunda amahera ubu turarondera n'amahera y'iwacu sivyo ahubwo natwe mu minsi muzoza tubasohokana ko turashobora kwigurira telefone sivyo ya Emilio neza mu mahera y'iwacu numvise uzakunshisha abushaye natwe gusa ari ikintu numvise gucibagira nkunze gucanisha abana agiye gukundana ngo n'ufise abana mugango yahukanye ari ndende bagene ngo basinyure mbega imyaka yose yabayeho nta rukundo yigeze cyangwa n'umujeni babangana reka ico kibazo ndakwishura kweri kino natigeze uja mu rukundo n'umujene mu ngana avuga ati je twinyurana watinze turashobora kuba narakundanye muga gusura bizi ko ivy'urukundo nyene tukavuga ati reka je niko ata muntu turi kumwe niko ne musanze aho mugihe asanze ata muntu dukundana turi kumwe sivyo kandi nkaca numva nanje umutima uramukunze kuko ikintu umutima utagize utemeye attention nta mahoro kirimo none nimushaka kwibaza yuko ivyo bintu bishobora gutitura imico canke bigatitura indero wanashaka kuko hari abantu benshi mengo hari abo mengo baravyihaye avuga ati cewe nace bimbwiye cewe ivyo byo kumbwira ngo nemberana ngo nanaka cicene cyo bimbwiye profike nironkira telefone nziza profike ugwara gwanje ndarubandika bimeze bien umusoro uko nyene rovum akavuga ati cewe naco bintu waye netse ko hari ikibazo cyo gutera vraiment apana ikibazo kimwe gisanzwe gravement ati kubereye none ubu urashobora gusanga umukobwa muzima agendana n'umugabo
umva afise abana bangana ni kuvuga abana b'uwo mugabo nibo bari kugenda n'umukobwa mugabo agaca agenda na papa wabo imagine ejo nk'uyu akaza gupresenta Imagine sister wiwe umva akaja gupresenta sheke agasanga mu presence tumagine sugar daddy ni kibazo urumva ko ari ingorane ni kibazo ni ikibazo ahubwo zishona nibahagarika ivyo bintu none kuko n'ubuke nibahagarika ubwo bintu nawe yakubwiye ko ariyo facteur umva ubukene ni ubukene reka duhagarike ubu ivyo ni bintu. ugukora ivyo bintu jewe sindimwo ndakwiye ivyo bintu dukore sivyo umva dukore amaboko mu mpuzu niko nabivuga dukore twebwe kireke ko ariko ubu batubwiye ngo ukeneye ngo imbeba ngutegura udagara barazi ko ntibadutega nyakubahwa mesha makuru umuntu akishika anafise ijambo aravuze ati ivyo bintu nibabihebe jewe ndemeje neza ko bitohebwa kuko tugeze mu minsi mibi aho umuntu wese arira ko aronka ikijya muri we mbega mbajije akabazo ngaho mu mico kama y'u Burundi canke y'isi nzima mbega kubera iki Imana itafashe Adamu na Eve ngo ifate umugabo aba ari munsi y'umugore kubera iki yafashe umugore n'umugabo bashobora kuba kuri level imwe kuri level oya ntibari ku mugabo ushatse kuvuga revo mu bijanye ushatse kuvuga ubushobozi uburyo kuvuga uburyo kijya gihe ntibwakoze hakoze urukundo ikindi kandi cyakoze kijya gihe nta mugabo yari yubakanye n'uwundi nta mugore yari yubakanye n'uwundi ahubwo Imana yabashize hari babiri gutyo nyene twebwe icyatumye ivyo bintu bigwira cyane ni intambamyi yo kugira inzara iyo nzara ikwezwe nakosho kajanye n'ubushurashutsi uwo muntu ari mu rugo yubatse akuze afise umuryango akumva ko yogendana n'akajya kana nkumbure ko komusatisfeza ko kintu kana kakijanye n'umubiri yego amafaranga canke ibintu by'inambo y'ubuzima ibintu byo guhuza ibitsina ugasanga afise ikibazo mu rugo mu nzu ikibazo kiremereye cyane kandi kirahanze abantu benshi cyane iki gihe ugasanga ntamagwa inambo akifuza ko yoshobora kuba kajya kajene hari icyo yogakura iyo rero n'indi sije tuzogaruka ko vuba hari n'abagira bati avuga ati jewe turakundana n'umujene runaka w'umukobwa ariko ntacyo bintwaye barashaka bagendana nagiye gishuga dadi cyingume nirira amahera yacu ntacyo bimbwiye tumagine avuga bati ndabizi kuri stati uzosanga ko wa mujene w'umuhungu mugabo ibyo kuri terrain ni wa wundi hariya urumva vyerekana ko nabone barumva n'isoni bavuga bati ntihagiye n'umuntu abibona urumva ariko rero nibaze yuko reka kugira ngo imbere ko dukrotira ikiganiro kumbure ntawo buri ijambo rya nyuma cyangwa n'impanuro Brown we numvise umengo wavuze uti jewe ntacyo bintwaye naho twogendana imyaka yo arayigumana nanje ngatwara ivya iyanje ntivangana ariko uko biri kose wohanura iki abibaza yuko atacyo bibabwiye naho nawe sinzi kusha gutanga impanuro alors que nawe ari kubibona impanuro n'umunsi notanga ariko sinzi kira muntu wese ukuntu abaye yego cyo kuvuga ati we bireke ugasanga nawe umunsi ararasumye numva neza ko ndakaza kubireka tuvugisha ukuri hari ubigendamo kumva z'ubuzima abayemwo ati nagiye kuri caki bibi cagisheri ciwanje sinza gusuma sinza gutahana ishashi none yemera afi kubera ngo ingimico n'akaranga ntaza kwemera gupfa ha mukemerwa cugendana na kagasheri kawe kakiri gato ka 20 ans 22 ans uzi neza ko kagaye gasheri kawe kagendana n'igishuga dadi turage none ingirire hari gusanga uwo musa ankuye muciye umva gasume kakuzanira none ni problem ndugu yangu n'ubu ndonda vyangi aragenda cangirana eka biramufuko wanje kuri mba mpagaze kuko nshoboye gutimiza ibyo nsaba ndazi ntiyojayo atari ngesa afise ariko mu gihe ntabishoboye mama shikanjiya wende ntamunzanire none ngirere mva ntakazi mfise ibyo 10 mufuko ntibiza atabinzani nta nakimwe cyo ngirana kiwa aragenda imana yanye nimbe
wewe ntacabona yohanura avuga ati nta kundi kubera ko ikigutegeye kunda atakundi kiba kikwishe je nta kindi kintu mbona kumbure reka ngira mademoiselle Anita wowe kumbure ashobora kuba afise icyumviro kiri contraire n'icyawe arashobora kubona wowe hari ico ubivuga kwiga mademoiselle Anita ku mpanuro kugira ngo turangitse n'ikiganiro ndumiwe cyane urumva yogurisha urumva nta rukundo ubwo si urukundo n'ejo n'ijoro ntuzukundana umuntu uzura mushora nkuko nguramukunda hari inkuru baba bafashe uramushora ese wahishe rega nimba ufise urukundo nta muntu numwe nimba ukunda umuntu nk'ubu wobona wosanga dufata nimba sheri wawe mufise ugaca usanga hajya ahagaranye n'umuntu ndabizi neza nimba wowe umufitiye urukundo nyakuri ko toreka gufuha nta muntu umwe akunda umuntu adafuha ntashobora gufuha kubera ko wewe agomba quelque chose nije tuma adashobora gufuha mugiye aba bari avuga ati jewe agomba kanoti none wohanura iki kugira ngo dukore je cyo hanura nuko umva yo kubona nje manura wewe ko niwe turi kumwe n'abandi badukurikira kumbore bafise iyongezo babihebe ubwo si urukundo n'urudandazo ahubwo mwatoye ubwo ruvuga ati ngo murabukunda abo bose ubareke kubukino bwawe je nzokwemera hama ndagufinasa mbega mubyumvise hama je ku murongo reka tugaruke gatoyi ndumva ikiganiro niba ubimenye ikiganiro cyaryoshe cyane reka ndabanura ndico nabanura nuko mwobiheba cyonyene kuko turondera ukuntu dukora bivuye mu maboko yacu niba Kenya agumana ubwo bukene ni oya nasuko bugumana iri kurakora kamwe ntari cu kuko n'Imana ivuga kwihezagira ibikorwa by'iminwa y'amaboko yacu ico si gikorwa ubwo n'udandazwa kandi no kubiraba neza tu ngo byose ngo biba ndabibona ntacyo reka kumbure ari wundi murabona wundi mutumire ngaha mu buryo bwanje nawe ngira ngo kumbure arafise akajambo ngo kimanura ningene ashobora kuba bibona imbere ko turangiza ikiganiro umutumire wo bibona gute ivyumviro by'abajene raryoshe cyane ikiganiro ahubwo uzucongere umwanya kugira ngo ube muremure tugire deba ndende kugira ngo abantu bashobora kuharukura impanuro nyinshi umwene wacu Brown avuga ati jewe nta kundi nobigenza n'abariko barankurikirana hamwe notanga impanuro tibireke kandi ari hakuru tudagara bigende gute nanje ico kintu ndakivuze nakubwiye neza ko hariho imiryango ishobora kubibanye muri ubwo buryo ari abantu bakuze ariko twe twahagaraye ku bashuga dadi n'abashuga mami ivyo bintu ntajewe by'ukuri sindavyemeye kuko bititura imico yiwacu bititura imico yiwacu ico no hanura n'igikirero abajene dukura amaboko mu mpuzu dukore nidusubire kuvuga ko nta kazi dufise akazi ntikabuze abantu bose ntibakorera leta abantu bose ntibakorera amashirahamwe atari ya leta n'umuntu ari mirengarenga arabayeho n'umuntu aropora arabayeho n'umuntu adandaza restaurant umuntu adandaza urwagwa umuntu adandaza indimu arashobora kubaho tukura amaboko mu mpuzu dukore tureke gutegera ivyabo bantu bakuze bafise ingo zabo birondereye ivyabo baba bafise umwanya wo kubisesagura kuri twebwe hari n'igihe badusigira indwara arico gituma usanga abajene b'iki gihe usanga bagenda n'indwara nyinshi cyane yego impanuro tubireke yego bakunzi ba Samuel TV murumva neza yuko niba twicaye bari kibona ikibwirwa n'icyumva kumbure harashobora kubitoreramo impanuro kugira ngo ejo cyangwa ejo abajene ni bakomeze bihereza iyo ngendo bakomeza bihereza iyo mpararo yo kubona yeti jewe ndabuze iki bigenze ukureka nemere ko nje kugendana n'umuntu runaka bigende gutya kumbure bishobora kuba bidatangane n'icubahiro canke iteka mu kibano mwakoze cyane kutwitaba kumbure ngira ngo ejo cyangwa ejo nitwashobora kubikora ko murashobora kuzotwitaba kandi murakoze cyane nanjye ndabashimiye kuba namanyi mwantumiye mukanyumvira tukaza kuganira ku kibazo nk'iki gihanze urwaruka rwacu hama n'ikindi gihe munkeneye Samuel TV tuzoyitaba telefone aguma kuguruye merci beaucoup hanyuma reka nje mu buryo bwanje namwe turabashimiye cyane mademoiselle Anita kubona mwashoboye guheba umwanya wanyu kugira ngo munze gusangira ikiyago n'abagenzawe canke natwe ngaha muri salo za Samuel TV turabashimiye cyane natwe turabashimiye kumbure ngira ngo ejo canke ejo twashaka kuhamagara muzotwitaba turi ready kugaruka
turabashimira ku kigoro muzogira. Reka dushimire kandi umujene ngaha uno muyabaga Brown turabashimiye cyane kuba mwafasha akanya kugira ngo muze gusangira ikiyago natwe. Ndabashimiye cyane ahubwo mwimashoye kuntu ako ngaha kugira bwanze kugaragaza ikibanza bamwe bibaza ko ari ibi canke ari ibiki kuko ikintu cyo naho uzompamagara kinzo bandi ngaha kuko bakabaje umutima bakazindura iki kazindura amaguru. Mwakoze cyane bakunzi ba Samuel TV ko namwa mutahengeshanije kudukurikirana mugasangira ikiyago natwe. Mwagize neza cyane natwe turabakengurukiye cyane ariko na mutibagira kuja kuri channel hanyuma mugire subscribe ni s'abonner share na comment no kuvuga partage na commentaire na like byose ni vyiza cyane muzaba mutufashije byinshi gose turabakengurukiye gose kumbure ejo canke hirya ejo tuzosubira duteramane muri kino kiyago kidasanzwe turabakunda cyane merci beaucoup bye bye.